twarashoboye kwigira hamwe amakosa canke ibintu bijanye n'umwuga bitosekara, aho mu mibereho y'urwego CNC tugerezwa kwama twabashikirije ibiriko biratosekaza umwuga. Muri ivyo mu mezi 3 akurikirana hari ivyo twababwiye mu nama iheruka igihe twabatumako kuri point de presse, ariko uno munsi twashoboye twongeye kandi turabishikiriza inama ikoranye n'abayigize, aho bagarutse cyane cyane ku kijanye n'itosekara ry'umwuga n'itosekara ry'imico kama biciye muri za ndirimbo zivugira ku mbonesha kure n'ibinyamakuru. Aho rero twahatevye cyane, twarahatevye cyane kuko twasanze vy'ukuri ari ikintu gishobora gushikira abenegihugu batari bake. Nagomba muri ivyo ndabamenyeshe yuko haruhande ya ziriya 31 twari twafatiye ingingo, turashariko turihweza ko mu minsi tuzohagarika izindi, tubandanya tuzumviriza neza ko zose zirashika hafi 62. Iruhande y'ivyo turategekanya yuko tuzohamagara aba baririmbyi mu minsi ya vuba kugira dusubire twicarane tuganire kuko bo bararirimba hanyuma bigaca ku binyamakuru tujejwe, natwe nibwo rubuga dukorerako. Ibinyamakuru tujejwe rero ntitwifuza ko bizohava bihabwa ibihano bizira indirimbo z'abaziririmba kuko bobo n'abacuruza. Hanyuma ico mu minsi ya vuba turabemereye ko tugiye kubahamagara twicarane nabo tuganire imbona nkubone, batubwire ibibagoye n'ico bakunda muri ivyo bintu. Twarasanze yuko hariho iyindi karata dushobora gutanga igahabwa abantu abakorera bushake, igahabwa abo twokwita abakutsa kivi, igahabwa abo twokwita abimenyereza, igahabwa abo twokwita abigenga canke abakukuruke. Iyo nayo tuzoyitorera uko yitwa n'ingenisa, gutyo abasanzwe babakoresha bakaza bamenya ico babatuma naho babatuma bakurikije ikarata bafise ukwisa nuko imeze. Twarabonye yuko kandi hariho n'iyindi karata dushobora gutanga ico umuntu yokwise ikarata y'iteka. Ikarata y'iteka nayo nyene irategekanywa muri ka gatabo kagenga ubumenyesha makuru. Turabona kumwe ko hari abo bayibereye tuzoshobora kuyiha mu misiza, kandi abo rero ntibayisaba kuko murumva ko ari abiteka nyene. Iradiyo yitwa Muziki FM twari twarasubije inyuma inshuro, ariko no munsi vyabaye ngombwa yuko tuyikurako burundu ico cyo kuyiha uruhusha, ahubwo twarukuye ko butakigaruka ko twasanze idakurikiza ibisabwa n'amategeko kugira ngo ishobore gukora.